Sinigeze ngendayo twabivuze ngo twereke nawe ibintu wisiga. Okay, sinari bwana bitware guys. Mpera kuri Morato Salt Body kuko iyo urashobora kuni hose kuko jewe hose sa neza. Mpera kuri iyi Scribe, murabona niyo mpera ko. Hama mejeje Scribe no mu maso cyane Chanoga ino cleanser, yamba ni cleanser, sinzi ngene bayita. Funny, thank you. Chamora kura iyo mishenzi ngaho. Uyu ninde? Ahasha je ndababroka kweri, jewe muze muraba uwo muntu ariko aravuga ko kuri iyo mishenzi ngaho ndakubroka. Ucugenda kuraba agashino kiwawe mushenzi. Chanoga ino cleanser ndayoze. Hama nkaca nihanaguza, kandi sinari bwihanagure, nza guca nihanaguza iyi ngenda bereke cangira gutya. Gusa zirazimvye cangira gutya ca nihanaguza, kandi sinari bwisige, sinari bwihanagure. Naye nzi ko ca ndabigira ngira ngabe ca nihanaguza. Chani hanaguza inantuze. Chani hanagura. Nanjye nabibonye kuri ofete nabibonye ariho abagore b'abazungu mugurikirana. Nibo nabonye bariko barabivuga cyane i Nairobi iruzuyeyo cyane. I Nairobi ziruzuye. Rero chansiga akakantuze chankuru ubucafu kuko naho tuba twogeta dufise ubucafu. Twahuriye aho navugiye hejuru, aho nakwibwira kuvyerekeye abafilme abo. Ofete ndonka abantu benshi banyitura, sinibuka n'abantu banyituye abaribo. Ucusiga iyi murabibona kama kandi iri mu guhera. Ziziri mu guhera ifoko nzotuma ko izindi ku muntu avuye hope cyane muri Nairobi. Abigura muzunga ndungikire uca wisige canisiga kabisa, canisiga abona. Ni L'Oréal. Iyi ni L'Oréal. Ko je naragize fenti zaranse. Naragirishije izi zaranse. Fenti zace zinyirabuza zica zirantera ibihere. Ndaziheba. Ndagirisha L'Oréal. Ubu L'Oréal niyo ifata. L'Oréal vraiment. Ni L'Oréal niyo ifata. Changirisha L'Oréal. Hama L'Oréal nayo uyisiga gutya. Ngira gutya le matin le soir. Mugabo ije nisiga mwijoro mu bisanzwe siyo mwijoro. Iyi niyo ku munsi kuko hariho iyo mwijoro mu bisanzwe, kandi zirafata cyane. Ugira utuntu dukeya gose, Niyi nayiguze mu kwa gatandatu. Murabona ubu turi mu kumunani kandi ndacayifise. Turi mu kumunani. Ziramara igihe vraiment ntushobora kwidoga ku mahera uba wazigurishije. Urumva hama ugacisiga cansiga. Muri Kigingi Sama Comedy. Uje kutubwira yuko muri Kigingi Sama Comedy abakomedie ntivyari biryoshe. Wewe warisha amahera kugira ugende muri Kigingi Sama Comedy. Uiri tatuage. Inotiro ni tatuage nayigirishije Nairobi. Murabona rero nagize vyinshi. Mu bisanzwe ugira dukeya. Bisanzwe ugira dukeya, ugize vyinshi bica bigorana uko uzisiga. Murabona? Canisiga. Ziko mubibona. Kandi ifise glowing indani, uragira gatin clair. Ntirabuza mu bisanzwe, irafise akantu ka glowing. Urabona ngaha.
ngenda kwereke sinzi ko mubisoma neza irafise inge gatoya inge irafise akantu genda murondere kuri no nga kuri TikTok barazerekana genda nga kuri TikTok murondere hama murashobora guca muyironka aha kuri TikTok barashobora guca babereka yitwa L'Oréal nimwandike L'Oréal France abantu bari Nairobi bafise bari Nairobi kenshi i Nairobi ziriyo cyangwa bo muri Europe no muri Europe ziriyo ni nziza cyane. Thank you so much, thank you. L'Oréal uko nyene yitwa L'Oréal Paris. Yitwa L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. FBI TikTok, thank you for the gift. FBI ujengaha kuri TikTok yiwanje FBI. Uje gukora iki kuri TikTok yiwanje FBI? FBI uje gukora iki kuri TikTok yiwanje n'ama gift yawe? Kibo thank you ngo ni produit nziza cyane je nangiye kuyikoresha mu kwa gatandatu kandi vraiment ni nziza vraiment nukuri ni nziza cyane. FBI uje gukora iki ngaha kuri TikTok yiwanje bimonyewe FBI. FBI avuga ikirundi. Iyi si maajabu. Thank you Calvin, thank you. Ariela thank you. Oya ntizimvye cyane. Mbe twayiguza ngahe? Hari igugwa 2,000 vy'amashiringi y'amakenya, hari igugwa 1,000 byose hamwe ndashobora kubona biguze nk'ibihumbi 6 vy'amashiringi y'amakenya byose hamwe. Muri Kenya babizimvye mbwa muri Europe n'amahera makeya cyane. FBI waunzanira ama gift. Funny, ofete sinibuka ko ari mu kwa gatandatu sinibuka ariko nibaza yuko sinibuka vraiment ariko ntivyantwaye inuzeye. Thank you IG, thank you Sherry, thank you for the gift. Ego ntizimvye vraiment abantu ntamwo thank you. Nariko muriko muraha ama gift menshi ni wiki. Muriko muraha ama gift menshi. C'est quoi ça? Ahon, thank you for the gift, thank you. Muriko muraha ama gift menshi. Ngo akave musonisha nawe ngo akave musokari he. Thank you namwo. Akave muso uno musi ofete nari muri dine ahantu bantumiye kwa madame wa partenaire wanje wo muri Canada kaje ukoranye igihe kinini ya kuri Source Dinire hama bamguriye muso ndaza guposta kuri Snapchat je nkunda guposta ibintu ndaza guposta banguriye muso yanje na inyoye na ejeje chandizira